amazina yanje ni Ndayishima Hervé ariko kubwa art canke amazina umuntu agenda yaronka bivanye na signature iri ku madessin yanje ni Yish. Nkaba nkora amadessin ariko style de prédilection canke style de préférence, médium de préférence ni stylo AB, nkoresha stylo sur papier Bristol. Muri style ndimwo realisme canke hyperrealisme usanga hariho ibikoresho usanga bitoroshe kuronka bivanye na medium ukoresha, nk'akarorero abakoresha ama peinture barakenera ama toile, barakenera ibindi bintu byinshi bishobora kuba bizimvye nko ku macrayon hoho n'ibindi nka ziriya crayon za amacrayon bita ama 2B HB iraboneka mugabo nk'ama 9H bikini ama numero menshi usanga ataboneka ku buryo bishobora kudagupermeta kuronka amadone ushaka uri kurigana ifoto cyangwa uri kuracapa bisanzwe. Rero mu gihe ukoresha stylo byose nturinda kwigoza ton yose ushaka urayironka, nico gituma nahisemo gukoresha stylo kandi ni igikoresho kizimbutse barabizi abiga par rapport yo kuja kurondera ibikoresho bindi ahandi hantu kure. Ni igikoresho kizimbutse kandi kinyorohera kuronka mu boutique mibarabara hose. D'abord activité yo gucapa ni gihuza abana bose kuva bakiri batoyi, ni activité ihuza abana benshi. Naho ubu taratangura ishuri uracapa ikibariko, uracapa ibintu bisanzwe nyene hasi kuko uba wamaze kwiga gutangura gufata ibintu bishobora kwandika canke bishobora gukreza nko hasi hagiye uri kucapa ikibariko ucapa utuduga by'abana. Novuga ko ariho activité canke créativité muri art, novuga ko ariho byatanguriye. Urumva ni ya myaka y'ubwana mikeyi cyane, mugabo maze gutangura amashuri, maze kumenya gufata ikaramu no gufata crayon canke ikintu cyose cyandika, narabandanije ndabikora damara inférieur. Hanyuma mu nyuma nja no kwiga école d'art ndabifashijwemo na grand-mère. Ariko hari ikindi kintu novuga ko catumye nguma muri yo domaine yo gucapa, ni kubera ko nk'ibikorwa bisaba inguvu iki nk'akarorero nk'ama football, gukina football canke nko kuja kuvoma. Jewe mvuye nko kuvoma, nuvuga amazi sinayazana yuzuye, wasanga hariho ibyo nononye namenye ico nagize nazanyemwo amazi canke iki, canke nk'iyo dukinye football wasanga ari je nsindisha equipe. Rero bigatuma mbona ko hari amadomaine ntifitiyemo confiance. Ariko harigize muri aya ma activité usanga ari ya créativité y'utuntu tutugenegene nko gukora imiduga, kubumba abantu, gucapa, niho nacamba excellent. Cyambona ko ariho hantu nkwiriye kuguma. Bimwe mu byo maze gushikako novuga ko nk'ikintu cya mbere nishimira cyane ni respect ku bantu. Abantu barabona ibikorwa bamaze kubona combien de fois haba harimo ama effort nagize, inguvu, kuntu umwete canke iki ibyo nkoresha na performance mbafise, biratuma ngira respect ku bantu. Nico kintu cya mbere novuga ko no kwishimira mu byo maze gushikako, donc respect ku bantu no kubana ko nanje hari ico maze muri société. Kandi ivyo bica bimpa no kwiyumvira ati nanje no bigenza gute kugira ngo nteze imbere abandi nkoresheje kino ibintu. Iyo bikiri ku ntango usanga bimwe wagiye urabitusha nk'akarorero nko kumenyekana, nimba abo tubana ku ishuri bari banzi canke bari banyemera canke abandi babona ibikorwa byanje, ni kuvuga ivyo byose biba bikiri ku ntango. Ni utuntu ubona ati utu ni twatundi tuzokura. Nka kimwe ikintu cya mbere nifuza cyane, ndifuza kuzoba akarorero, k'abandi bantu canke abandi bana bafise impano kandi babwirizwa kuzishikana ahantu kure hashoboka, batarinze kuvuga ati ni mpaka ngo nanje ndirimbe, ni mpaka nanje ngire ncape canke ngire iki. Umwose muri rya domaine arimo mbe akarorero nko muri domaine yanje, mbere akarorero n'uri mu yindi domaine, nk'uwagerageje kuviva icyashoboye mu buryo buri excellent. Mu busanzwe jewe
abantu banyanspire banashima kenshi sinabacafyi je mba inspiré bivanye n'ingene mbona inguvu z'umuntu ukuntu akora ukuntu abayeho uburyo akora cyane ukuntu ashika ku byo ashaka. Mu Burundi barahari, hariho abantu usanga tuzi bagenda bandika amateka mu bagenzi wanashima n'abatazwi mugabo nk'abagenzi bona bahera nko muri atletisme nkamubona ariko ariruka nkamubona ukuntu azinduka igitondo ukuntu akora canke nk'abajya bakarateka ukuntu bakora wanashima je nk'ivyo bikorwa mba nto bishobora mugabo urya mwete bakoresha canke ziyango vuba bafise nivyo binyespire cyane. Ntabwo novuga ko ari abacafyi canke ego nabo nyene barahari mugabo bari mu bandi. Mu gihugu cy'u Burundi nk'abantu bakomeye abantu bazwi duma nko mu Burundi hariho DJ Israel, hariho DJ Moses nk'Igitega baramuzi benshi, hariho Paulin urya wa Crystal, hariho n'abandi amadesi agenda vyibagira. Ikaramu ifise signification iri très puissant ugerageje kuraba nko kuri philosophie y'ukuntu tubayeho. Ni kurya mu buzima ntibishoboka gufuta amakosa sawa wakoze muri kahise mugabo kutayasubira canke kugerageza kutayasubira birashoboka. No mu gucapisha ikaramu rero nuko hariho amakosa nagenda akora nkitangura mugabo mu nyuma maze kubimenyera hariho ayo ntagenda asubira kandi n'ubu harayo mbona gusa si abantu bose bayabona, hariho ahandi hantu ngomba kugera. No kuvuga ko kuya no mu buzima hari ibintu heba ukavuga ati bijya biranzwe ko nk'amakosa ariko napavenye kubiheba nk'akarora hari abantu bantu itabikera mugabo bapavenye kuriheba kandi vyari bigoye canke ugasangana umuntu yarisha abantu. Ico ni ikintu kitakuva inyuma urumva kiri muri kahise no kuri stilo nuko warasize kikosa ntirivako mugabo kutarisubira canke kugerageza kudasubira kurikora birashoboka. Kugira ncapa umuntu hariho amaka menshi mugabo amakari exceptionnel mugabo nk'abiri niyo shimye kuvuga uno munsi. Iya mbere ndaraba popularité canke ukumenyekana canke bivanye na public afise abantu shaka ko bamenya biciye kuri we ndashobora kwisunga ico. Nico gituma ushobora kubona naracafye Israel canke naracafye Christian Xavier n'abandi ni kugira ngo bajya abantu babazi nabo bamenye yuko hariho umu dessinateur kandi n'abandi nzobacapa n'ubu ndacariko kugira ngo bajya abantu babazi bace bamenya ko hariho umuntu acapa agira bijya bica byoroha ko bamenya byoroshe. Hanyuma ikindi kintu kigira kabiri navuze ikintu ca bon ekada bivuge mu majambo abiri ni soit ni publicité soit ni marché. Rero nko kuri zo z'abantu bazwi iki irashobora kuba ari publicité hanyuma babandi uko mba nacafye abazwi bica byoroha ko nanje ndonka marché yababandi babibonye. Ni kuvuga niho babandi baca mbona bansanga inbox mu ma message tukaganira canke bakabwira abo nyene ati uwo muntu twomuronka gute bakaca bandonka byoroshe hanyuma bakaca babona kumbwira ati dukeneye ama dessin dukeneye nk'amaportrait canke iki cyanda babwira ama prix uri intéressé canke wabishimye tugakorana. Bon ingorane novuga yuko ubu kumbure ingorane ntizibura ariko ukuntu bivaye n'ukuntu uzitwayeko iyo zishitse navyo nyene birashobora kuba ingorane. Jewe sinkunda guha agaciro cyane ibintu bon nko kuba negative nka agaciro ingorane mpura nazo nimba ari nk'umuntu ari populaire byangoye kumushikira iki hari ingorane ngira zimwe kugira ndabashikire iki mugabo sivyo mpa agaciro. Ingorane novuga hanini yankozeko cyane
n'amashima gushira habona ni ingorane yuko muri kahise canke mu gihe nari nkitangura canke amashuri nagiye ndiga wasanga ari jewe jenyene mba nkora ivyo bintu mu gihe abandi bana bariko bakina football wasanga ari kumwe na equipe bari benshi iyo batari equipe nabo ugasanga bon dimwe wasanga bari mu ma activité ari collectif mugabo jewe kubera ko ari igikorwa ukora uri wenyene umva irungu ni ikintu ca mbere cyamfashe mu gihe mba ndiko ndacapa nico kintu kubera ko haba nabikora jenyene numva ko haragera igihe nduha simfise ubuntera intege muri uwo mwanya bon abantera intege mu majambo barabimbwa mugabo abo turi kumwe nka kurya uri karakina football afise uwo bariko barakinana uri karakina basket afise uwo bariko barakinana uri kararaba filme muri salle ko nize muri internet afise uwo bariko barayirabana mugabo je ugasanga ndi jenyene niko ndacapa irungu canke nostalgie ni ibintu byagiye binkorako cyane muri no mwuga ico nosaba abariko baradukurikirana bon ikintu ca mbere murafise abana muhira murafise ababanyi abo bana bariko barakuza ingabire zabo ni mubashigikire aho oya mvugamo na jewe nivugira bon ukubashigikira nako sukundi bwa mbere na mbere ni mwirinde kubabwira amajambo nkaya ngo ntacu uzovamo ngo kubera ko ubonye idomene imwe atamenye adashoboye nimba akinya umupira akagutsindisha sikosa giwe nimba akinya umupira akagutsindisha si ikosa giwe ni kubera atabishoboye ariko hariho icyo ashoboye ico rero ashoboye kimufashemo kugerageza kugiteza imbere haba mu kumutera inteke mu buryo bw'amajambo dimwe mu kuntu mufata canke no mu buryo bishobotse mu finance mushigikire mu bya akenera byose muri ico kintu nyene ashoboye